canke tubazanye canke tuyage uko bivana nuko umuntu aza gufata ico kintu uko ntidufata ukuntu ibintu ico kimwe ya reka rero twebwe tuyage ku iki kintu ku bantu barongora canke barongorwa n'abantu basumbana imyaka Sara ntiyari kumwe byaye ku myaka yari kumwe na Ibrahim we yari mu masezerano none erega nawe nyene bari uwisezerano yo kitama listen shukuri jewe jereka tayo ntumbwire ko kubana n'umwuzukuru canke umuntu ugasanga umwuzukuru wo umuntu afise nka 30 mugabo agiye kubana n'umuntu afise 25 nakubera ikiho ku bagabo je nanje cangaruka ku bagabo nkuko wavuze ku bagabo nakubera ikiho ku bagabo utokwiyumvira ko ivyo biteye isoni ugasanga umutama afise abana b'abahungu wanashima baberanye no kurongorana n'uwo muntu abari muri iyo myaka ya ugasanga wowe uri umukobwa w'imyaka 24 ugiye kuba umugore w'umutama w'imyaka hafi 80 na uravyumva aho hantu uhasanze abasore bakuze hari abasore bakuze bibuwo mutama nyene eske urisiyo ko aho hantu umva uri amahoro abana urumva yuko bo bafya no kukita mama oya ibaze ikwera ko aba ba jeune biki gihe bavuga ati haraje ubuhinga bwa none mugasinzi ko bikora oya guys birakora turekera ubuhinga bwa none ari abantu bafite amafaranga hari ukuntu batora spermatozoide ziwe bakazijana mu mashini swati bakazishira mu wundi mukobwa canke bakazisinze ngene babigenza hama kibaruka umwana ivyo ndavyumva ariko batigeze bahura guys urazi raha y'umugore afise inda mu rugo uzurabe n'umuntu atwaye inda atagira umugabo cyo n'umuntu afise umugabo cyo kimwe yani wowe ngena genda yenge wowe ngena gira ikini umuko washize mu rugo akavyara none uwo mutamakazi nawe yo raha wowe uvyumva kurera abana urumva ubona avuga ngo sokuru akavuga ngo ntuzeya wowe uvyumva wowe ubibona nkira wowe kwisenyi nawe wo hesheri hari abantu aho hanze babayeho ivyo bintu atani ivyo biyumvira ntabaye avuga Hello guys, mumeze neza so ni link Arlene alu comme d'habitude Miss Marcel gwamenye musume no maso yinyana. So guys, murabona yuko twebwe turinze tuja ahantu turi batatu muco mwibaza yuko muhagira hatwikwe aratokombera harazigira hahiye yes ijambo c'indirimbo iraho ati hahiye ngerega turahaturiye reka twigirwe ko rero turamuryoye ndatwika mu minsi za ndabaha shonanja uyu no mu talent reka ndamutse abarundikazi tugira dukorane uyu munsi ba Nick Drip Show TV musanzwe bamenyereye nabasangwa ba hano reka tubanze tubaramutse amatwanda y'ikiganiro. Bon hello guys amutumbere hose ni Fafa kigufashana ni nyagufani barire yeye Evergreen Kati ya baride kati gato apana kati cameraman nkeneye jewe aya mazina yiwe kuva yavugiye sindayumva neza arisubira mu majambo yumvikana indome ko ndisi yuko hariho n'abafana ngahaba biyumvira nyiri ivyo avuga ayo mazina yavuge OK ni Fafa bon Fafa very français OK Fafa hama koti ya baride OK muzetona koti ya baride yapana nyagupfani barire kigufashana ni yibwe nyagupfani barire kigufashana ni mana ngiye kurondera Mike ayi wanje jewe nta yo office no yashobora yavuge menshi yavuge yose hari avuga criminal Jesus kugigwa kutangura ngiwe ko bica ibindi bi nitwo kora ikiganiro OK hariho Fafa hakaba yeye Evergreen bon yeye ngingi yeye Evergreen Jesus hakaba n'amazina avye banyise Migisha Française Gloria de Karine hakacha haba na criminal katsira nyene banyise ko kaza nakorera hari abanyita mutama kandi ubona urumva rero ni menshi kigufatanya n'inda nashaka ndayaza rega narumiwe umbe yese giye hamwe ngira ngo ni gitabo grand format yose nayo kutsu nta nuwori subiramwe muri make nzi make vraiment ishure hari ahantu ngenda
bakaca bayakata niyo mpamvu ntakunda n'ukuntu nakoresha cyane kubera abantu benshi bakunda kubagora amazina yose witwa n'abavyeyi yayo bon yeye ni sonombwa niswe n'abavyeyi ngingi n'ababanye aho twabana mu gihugu cukena n'ababo ayo witwa n'abavyeyi Jean nkoresha ntuze okay kwishuri kwa bon ni Migisha Française Gloria de Karine mugabe uzamva ngo mugisha ni migisha ese ndababeshi iryo zina ryo ngora no gusubira mu bunyene nubwo mwoshe tangaho muri yo navuga ati subira mu izina heje kuvuga je peux pas voilà Migisha Française de Gloria de Karine Migisha Française de Karine urumva ko nawe yaraguciye so reka tubandanye ikiganiro turashyira mwapa reka tubandanye kwanza ikiganiro kugira ngo ntidutinde so tugira twigishe abantu canke twigisha canke dutanga impanuro canke tubazanye canke tuyage uko bivana nuko umuntu aza gufata ico kintu uko ntidufata ukuntu ibintu ico kimwe ya reka rero twebwe tuyage ku iki kintu ku bantu barongora canke barongorwa n'abantu basumbana imyaka hagati yabo ukuntu baba basumbana imyaka iske wowe ubivuga kwiga bon gusumbana imyaka biravana jewe bon dufatiye ku bantu b'abagabo je trouve normal ko umukobwa ashobora kurongwa ku mugabo wari we wese w'imyaka afise mugabo sokiye bizarre ntatahura aje kimaze imisi kigezweho kubona vraiment une grand-mère umunyokuru bas umukecuru umutamakazi n'umuso wa 25 ans ari mu ma 60 70 motif ngo inoti sinzi cyo nabibwira je ko c'est de la faute muvuze ngo c'est normal ngo kumupapa iki niki no c'est pas normal parce que nshobora kumbwira umugabo w'imyaka 80 na arongora umukobwa w'imyaka 22 ivyo bintu wumva iyo ntuzeya iyo distance iraho hantu umva ari moindre umva atari umwutsi ukuruza wewe bon nivyo cyo neko ndavuga wewe abagabo bafite biratahuritse ega nivyo kuva kera no muri bible mugabo abagore rero niwe je ntatahura bagabo ngo n'urukundo none kubera iki mutahura yuko abagabo baba bafite urukundo abagore atarukundo baba bafise oya pana ngo abagore atarukundo baba bafise hari ibintu no kwita Mojena bita mumbabarire si sacrilege je numvume ngo nukumenja vraiment none ibaze umuntu afise 70 ariko aja kubera kudashobora kwibaza yuko kubera iki utokwiyumvira yuko no kuri uwo mugore ashaje agatwara agabase gatwarana n'umuntu ari munsi yiwe ko iki wowe utokwiyumvira ko ari urukundo yes oya ese urukundo ruraba imyaka none shatu jahandi urukundo ntiruraba imyaka ivyo nivyo abazungu bazanye ntaco ruraba urukundo nta ntuze yarufise nta condition vraiment vyukuri in grand-mère vyukuri kandi nikiri naco rega n'igituma tubimenyereye muri societe yiwacu turazi ko inkumi umukobwa azogenda agakubura agasasa akavoma agasenya none ujya mu nyokuru hagezaho nawe yitabwaho agiye kubona n'uwo muhungu bigende gute agiye kumura kwitana nk'umugabo wiwe nibazona vyarana n'uwo muhungu ariko ari nta progeniture yiwe bizogenda gute ntazona vyara ninde wa kera yavyaye Sara ntiyari kumwe yavyaye ku myaka yari kumwe na Ibrahim we yari mu masezerano none erega nawe nyene bari uwisezerano yo kitama listen shukuri jewe jereka oya nubwire ko kubana n'umwuzukuru canke umuntu ugasanga umwuzukuru wo umuntu afise nka 30 mugabo agiye kubana n'umuntu afise 25 nako kubera iki ho ku bagabo je nanje cangaruka ku bagabo nkuko wavuze ku bagabo nako kubera iki ho ku bagabo utokwiyumvira ko ivyo biteye isoni ugasanga umutama afise abana b'abahungu wanashima baberanye no kurongorana n'uwo muntu abari muri iyo myaka ya ugasanga wowe uri umukobwa w'imyaka 24 ugiye kuba umugore w'umutama w'imyaka hafi 80 na uravyumva aho hantu uhasanze abasore bakuze hari abasore bakuze bibu uwo mutama nyene eske urisiyo ko aho hantu wumva uramahoro abana urumva yuko bo bafyanga kukita mama hoho ibaze ukuntu wewe kwifata harimwo nk'abahungu bangana n'abakudrazi erega niho cava vya bindi niho cava vya bindi ukumva ngo umukobwa ngo yaciye inyuma nawe nk'uyu ushaka kugira ko umukobwa adategerezwa guca inyuma uwo mutanga okay tukiraho nyene tayi nimba wumva yuko aho cyane numva uco wumva nanje point yanje nimba wumva yuko umukobwa vyo munanira yuko
aba fidele ku mugabo yagiye ko amusumba imyaka sivyo cawumva rero ku musore nawe w'umusonga atwaye umutamakazi wa mutamakazi deja baravuga kuko muri Bible sinzi ko ari canka ibintu vya ntuze vya ujya mwana wa David Salomo ngo ari mu busaza nabango bamurondeye ngo umukobwa ngo akigize gute akiri muto aza aramususurutsa sinzi ibiki n'ibiki none tuke komsa none cawumva uwo musore nawe acagera kumutamakazi wumva ahubwo habiciye biba le contraire wumva kwera ivyo bintu kwera bijana none uwo musore arasusurutsa uwo mutamakazi none bica biba inverse mugabo hama uwo musore bakene gususuruka numva ko acagenda kuronda nawe abo bangana babandi nyene bitegerezwa kubaho nuko nyene none wumva bon ikintu mu bisanzwe je nase ko je ribaze yuko umukobwa abakurikiye kumutama amafaranga umusore abakurikiye kumutamakazi amafaranga bon oya ivyo navyo mu buzima aru henda kwereka hera bataye ahantu amafaranga ntuhindire ehetaye no muntu zeze Burundi amyaka umuhungu n'umukobwa barongereka ko simwe biboneka yuko bama bashaka ko erega umuntu uze ni serugo ukicwa canani ca familia n'umugabo none umaze kuba wowe uri umwana ukacaza umunyokuru yabonye ibitagenda ntibize yagize iki we yewe bro ugasanga umuntu umaze kunanga nk'umuntu umwe ntuzena umva sinzi mugabo oya ivyo ndavyumva mugabo none wumva uwo mugabo umva azoba yararongowe n'ivyo ndavuga ngo amari kuko ntiwoza none wewe wohitegeye ko umuntu w'umutamakazi jewe tureka no kuja mu bintu vy'ubutamakazi n'ubutama reka dufatire ntituce mu batamakazi kutugiye mu batamakazi twosanga hose ivyo bintu bitari ntibiri normal muri makini nta hamwe vyoba biri ari ibintu bisona neza ariko haba muri sese twayifatira ibisanzwe bantu nkuko bivuze basumbana imyaka shobora kuba ndi fise 25 fise 25 dufate nka cha ndonka nk'umuti nka jewe fise 25 vraiment sinokundana n'umuhungu afise 20 ico coco kirumvikana kandi kirumvikana kubera iki ariko kandi ico kuri jewe ico kuri jewe ndashobora kugira ko kidakunda mugabo hari urukundo twokundana kada kubaze nta bantu bakundana mw'ivyo bintu batazinanye imyaka bakazana ntibashire n'imyaka barananyegeza n'imyaka nakubwira imyaka yo hari imibiri yamaze kujegera bwana wa mama wanyegeza wareka uguma ubona kugira wiceko nukuvuga iki je ego je suis pas contre ngo mpakanga umukobwa n'umuhungu ngo umukobwa bari we imyaka yama iri anda y'umuhungu mugabo hari différence vraiment mura ko hariho kwexagera ubona ko ivyo bintu ça no corps pas vrai nk'imyaka 5 umviriza ego iyo niyo myinshi umva ya nyuma je mbona yuko rero nkuko wavuze ngo ku bagabo ngo biri normal no ku bagabo ntibiri normal kare wampa exemple ku mukobwa yuko nguruma ngo tumenye ko umukobwa kubura uwo mutamakazi wumva azogira none ku muhungu nawe uwo mutama nawe nk'abarundi kazi come on nk'abarundi kazi sivyo nk'abarundi kazi tuvuge dugufatiye ku gihugu turimo aho agiye kumuna musumba imyaka biguma ari ati kubera azogenda ayikorera ibido uwo mudamu none okay ugira uvuge kuko uwo mutamakazi hari ibikorwa byo mu rugo atabagishoboye urumva kugenda kuvoma fate naho tabari mu gisagara ari nka ruguru erega n'umutama hari ibyo mu rugo atabagishoboye nakubwiye akazi kashi ko mu rugo kwa n'umukobwa niwe mvire ko ndakubwira ni wateka ni waheka abana ni wagira gute wowe uri kurambwira ivyo hari akandi kazi ko mu rugo kaba karenze ivyo bindi byose uri kuravuga none ndababaze Thailand wiravye atagato wiravye tayi wawe sivyo wiravye tayi wawe urumva yuko wotswagwa n'umugabo wa 46 abagishushe ari umuntu yakunze gukora siporo abagishushe mugubu urumva uyonye ni hamwe tuvyara abana nkazosigara ndabirera na jenye wenyene ha mu byo nabo batazovyarana n'uwumwe ujye nawe uya muhungu nawe uwo mutamakazi batazokana ukazosanga rero umugore umukecuru nawe afise nka dufata nka 60 bacira kuri 45
Bara n'uvyara dora mugabo kweri. Dufate basi 60 sivyo umugabo akoze mariage n'umusore wa 27 ans. Ibyo biri biza naho haba harimo ubwihevye je niko no bivuga. Voilà. Umusore ufise ubwenge neza bukwiye ko boja kurongora umuntu umutamakazi w'igicambyaro. Swat arafise akuriye amafaranga canke swat barakundana n'ivyo mu gwo mutipa arafise abana pembeni. Voilà. Namba y'ibyo kenshi ibintu by'amahera. Guys. Oh no tai. Sinzi ko murabona ariyo couple y'umutipa raho sinzi ko murayibona kuri TikTok n'ahandi baramaze gihe babana bamamaza ku ma réseaux sociaux. Disara barasize ko ryari ediso. Kaba abazungu. Gafutanye izanye n'umwira mubona ko ari umutipe mwiza mvuga ati je nyene narabaraba nkavuga ati umutipe yihoye iki vraiment ndababaze canke nukubera ko aba ba jeune biki gihe bavuga ati haraje ubuhinga bwa none muga sinzi ko bikora. Oya guys birakora turekera ubuhinga bwa none ari abantu bafite amafaranga hari ukuntu batora spermatozoide ziwe bakazijana mu mashini swati bakazishira mu wundi mukobwa canke sinzi ngene babigenza hama kibaruka umwana. Ivyo ndavyumva ariko batigeze bahura guys urazi raha y'umugore afise inda mu rugo uzurabe n'umuntu atwaye inda atagira umugabo cyo n'umuntu afise umugabo cyo kimwe yani wowe ngena genda yengenga wowe ngena gira ikini umugore afise mu rugo akavyara none uwo mutamakazi nawe yo raha wowe uvyumva kurera abana urumva ubona avuga ngo sokuru akavuga ngo ntuzeya wowe uvyumva wowe bibona nkira wowe kwisenyi nawe wowe hesheri hari abantu aho hanze babayeho ivyo bintu atani ivyo biyumvira. Ntabaye avuga ngo urumva ivyo bintu ngo nirahanguye gutwara inda nirahaye kwigira iki avuga ati mafu. Urumva ico ni kibazo rero cy'ubuzima ngo harura ko ari raha we ivyiwe siraha aha twisi ntidukunda ibintu bimwe. Ego ndazi ko les goûts sont partagés mugabo ya ibintu ushobora kuvuga ati en général nk'ubu turazi yuko je nashaka kumvuga ati okay kwimaya no kutimaria c'est de la même chose sivyo. Allez ndabihevye canke nta n'umwana ndabitayeko nkarorero sivyo mugabo sinoca marira yuko vraiment en général vraiment c'est de l'honneur no kubavyeyi bari bo bose kugusohora c'est de l'honneur ujya mu hariho umutipe sinzi mwe ngira namwe murakurikirana hezo sinzi ko ivyo dukurikirana ari bimwe je hariho umutipe nakurikiranye ryari umutipe aho yorongoye akangwaza n'umugore amutera inda bavyare nkuko ibintu tubimenyereye nyene ko mudabitide wewe sinzi ibintu buhinga bwarabaye bwinshi sinzi ibintu yakoresheje namba bamuteye ibiki namba bamuteye imbuto ziwe barazimwinjizamo yayiwe nyene yarabaye enceinte uwo mugabo kandi aravyara umwana w'umukobwa umugabo baramwopeye sinzi rero ifenomene sinzi ibintu bakoresheje ndamenya mugande kuri cesarienne aho rero nanishatse kuvuga ati ni vya bindi yera kwereke bivanye n'ingene isi igendi barakurinda tayi ntaguciriye donc niko ibintu twe duha agaciro nk'ibintu byo kuja mu rugo kaba enceinte bigera bagenda barabitesha agaciro babona umenga ni ibintu bisanzwe umenga ni ibintu ataco bimaze urumva rero nk'uyo nawe wacu umujija gute none mu bundi tuzi ko hari nivera ko ndashaka ko yarabuze umukobwa mwiza yateye kandi wanashima inda yiwe wenyene umugabo nta telefone nta mugore afise nta mugore afise none babigejeje gute nivyo ntazi rero iyo fenomene kandi barambaye gufata n'utu video ariko aravuga iki niki ari proud ivyo vyurazugiye muri ivyo ni vya bindi tugeze mu gihe cerezo gusa hari abantu bihindura abagabo abandi bakihindura abagore ariko ndakumvisha yuko muri bihe turimo n'ubwo bavuga ngo les goûts sont partagés ubu sont partagés gose c'est satanique cyane usanga ibintu yiyumviriye atari vyo wiyumvira atari vyo wiyumvira cyangwa ikintu yumvire gukora aragisanga ahantu umva ivyonye uravyumva rero abo batwarana voilà abo batwarana basumbana imyaka bigeze gute ngo tubaze niyo mpamvu ndiko ndavuga ati bajya abantu ati babigenjeje gute niyo mpamvu ndiko ndavuga ati ushobora kuba ari urukundo n'urukundo bakitwanya ko ari uzugende ubaze n'aba mama twizeye muri ntuze yiwacu bakoze ibimana
bakwigi donc ubegere buke muvugana sivyo bazokubwira neza ko l'amour ne suffit pas naho deja muba mungana honyene umugabo hari gihe mubana canke na mukundanye utanguye kugwara utuntu turi anye akaca yumva umengo yakurambiwe urumva uko nakuzanye si ukimeza hindutse ntucamara kwa kundi yamabere yarahagaze yaraguye urumva impuzu urayambara unye mu gufungura guteza kwibiraka ngaha anye igisu wari ufise ugenda umengura garutse agatangura kumva gucose tawagenda mu bandi none uwo mutamakazi kweri tuvugishanye ukuri kuko urazi nimera twara dukoreshe ingufu zacu tukiri bato tuvuga ngo uyu mubiri ukiri fresh hari ibintu nyene bituma bikogwa neza kandi n'umuntu akahimbabo kuko umuntu amaze gusaza usanga ni kibazo urumva rero uvuga mwiru vy'umusore inshuti y'umusaraba babatama basaza bakarondera abantu baba mari imbeho kwagiye kumutamakazi nawe yakanyurutse yagize hama ngaho nagira ndakaguhusore ko gato ubu muri bihe tugezemwo mashari umuntu asaza yabishatse ku mafaranga afite amafaranga ubu haraje n'amavuta yo abantu baguma bari ku mwanya uravyumva ku muntu afite amahera aguma ari ku mwanya sheri ico gisusu uvuze aragikoresha hari imiti ijeje mugabo ivyo onye nabyo bizana ingora baragira massage hanze amataya akaguma ari kumwanya akaba neza ku mugabo bizana ingaruka byaba biriko birazana ingaruka miliyoni show okay no nubwo byaba bizana ingaruka tukabizana ingaruka ku muntu amafaranga akamanye atakiri update nivyo bintu bikoresha hageze ko biguhinduka ntibiraba ngo kuko je no guha abantu benshi kuri social media bose bakora ivyo bintu bagira massage bagira ikika batarahindura kandi bari ku mwanya baguma bameze neza abonye akira kubafungura neza ko ivyo bintu nibikorwa mu biti kama mu bintu bikorwa donc rwe ko ngaha mu Burundi hariho abantu uzi kandi uretse n'ivyo byo kunwa ku muntu yitaho sport agakora sport neza mu buzima umubiri ugumuri afwa ego mugabo hari igihe ugenda guys rero nushaka kubigereranya nabo mama canke papa bataba bari ku mwanya canke ugereranije no ku rwego rwo kugihugu cyacu Burundi ari usanga aba mama bineglige aba papa bineglige ugasanga kidashara vyimvye higera hariya urumva ibintu nk'ivyo ivyo byose ni ibintu bituma reka tuze duhure ivyo byose nimangura garutse jewe sheri atasera Thailand yasangwe kuvyibuha canke urangwa ya miti nawe oya none novuga ngo ntayo nzokoresha nzoyikoresha vraiment tayi kandi ukiji tayi yego rakiji ukizwa sekwa ni nk'ifungurwa ufungura apa no kwisiga amavuta no kwisiga amavuta no gusuka no gusukura no gucinzara guys chérie nzokora sport jewe that's kumubiri wanje zogu muri en forme turi ngaha imyaka iracahari ntacho turiko turaje imari gutsuzi uravyumva rero ntidushaka kubigereranya n'ukuntu abamama bahi iwacu usanga binegirije imibiri yabo nako wewe basi rero finale basi finale wewe mu bisanzwe uri dako yuko ntibifate ngo nabapapa gusa ngo botwara abakiri bato donc n'abanyokuru yakuze rero umusore bagize ikini fresh je bikundaniye je abantu simpora ndabajija mu buzima parce que ntubuzi impamvu ntubuzi ngene bahuye ntubuzi swatu amarira wahojeje ntuzi bon ntuzi combien de fois kanaka yahojeje amarira kanaka bafise ibihe bahuriyemwo bafise nyene ukuntu biyumvanyemwo baca bumva bo bana sheri biri dur kubana n'umuntu w'umutama ubona yuko agusumvye imyaka cyane rero kijye kintu catumye mwiyunga mukabana kiri strong kiri strong parce que je te jure kugira ugirire bambe ndangira mvuye gote ndarahiye kugira ugirire santi mu muntu w'umutama sheri harimo ikantu k'urukundo ego ndavyumva harimo urukundo ugatwikanye ko no mu rugo vraiment ingo hatarimo respect na cyane vraiment umugore yubaha umugabo sivyo zirasambuka ni respect ibura okay biroroshe yuko none ndakubaza tuti umusaraba umuntu umugore ndomwenye mari wowe kabwera mwanaume mwanamesuru waruraje ugiye mu byasizwe be kubera iki kubera utokwiyumvira yuko hariho n'abatipe ujogoye hera kweke hariho abatipe b'amafaranga
babana nabo bantu babatamakazi wita batamakazi Nzanira. basanga abantu aha nyene ndabazi bazani benshi apana bajya abantu b'abapfubuzi bakora ubuzi apana bajya bwabo. b'abapfubuzi bakora ubuzi bwabo bafise babigize idiri amafaranga apana bajya babigize idiri ngo nabapfubuzi urumva Sheri, zana abantu nituje na kure ja kuri social media TikTok urabona amakupure menshi abanyamitsiko nyene Eh. uzoza uraraba gapana nga mu Burundi bahisemo kwiha amahoro n'abakecuru amahera yawe oya ndanaguha example k'uyu mutipe nyene uyo mutipe nari namye ndavuga ko arakundanye n'agatamakazi kandi ndazi ko atawe utaramubona yego uyo mutipe afise inoti sheri Yayikuye. umuryango iwabo bafise amafaranga apana mu muryango iwabo n'umuryango iwabo barumi none amafaranga ariza mu muryango nawe aramurika arayafise umuryango wawe Umusanzwe waramubajije bari- wewe iyo decision wayifashe gute yakoze interview amainterview warahari les amis reka tugire iyo conclusion ngingo wayifashe gute avuga ati jewe n'urukundo ndamukunda imekufa nimeoza uzobona iyo bahuriye ko aravuga n'ibyo bahuriyemo reka rero ahubwire yarimwo aracyarimo bana nawe ndasumba imyaka wundi arayisubira bien sûr arayigusumba twovyemezwa Ibitambara n'iki nimba ubona- twesha tuvyemezwa n'iki paske kuko ndabona kumego Erega. naridira nitwa ndazi imishatsi yawe ndayizi erega ni nkuko Ego hari abo bro. bihenda ko ugasanga umukobwa afise igikuriro kinini umutipe urazi hariyo udutipe usanga tudafise igikuriro kinini ugasanga n'agatipe kikuriye rien Indani, umugo umukobwa ugasanga ni umuntu w'ikibigi abantu babonye amafoto yabo bashaka batangura kubajija nyamugore arasumba umugabo ari ugasanga gusa sindi kontrolega cyane ngo nabo oyi mugabo umuntu mugifitaniye kazoza ko kubara ego ari nakora imyaka 5 naho yoba ari nk'indwi umuntu ubona yuko vraiment mukiri mwese muracari fresh sivyo aho ni sawa kuko ntihagera guharukana azogaruka nkuko yoharurutse wa wundi yoba ari mwana Twitter mugo umuntu umutama n'iminkanyari by'ukuri Reka. yamara isutiye ntibikunda nabo rero banka babakobwa baza kubaharura Voilà. Ehe, Reka tugire azoza umuntu conclusion. azomuba. Mu bisanzwe abasore abakobwa nimba yarinze afata umwanzuro wo kuja kurongorwa n'umutama hari igihe aba yaciye mu bintu byinshi mu basore bakiri bato ubahiriza Sivyo? decision akaca afata decision yo kuja gutwarwa sinzi n'umusore n'umutama wo mu Burundi yavuze ati ngo numunayija mugenzi wacu akina amafilme yavuze ati ukaca twariwe usanga n'umutama w'imyaka 40 ingahe nyamba atari 66 ariko urabona abatama akenshi nimba baba barapfakaye abakora siporo nivyo bakunda abagore babo baba bazi urukundo niki akenshi sivyo kurusha aba basore biki gihe abasore bararushanya mu mutwe hama ikindi naco tuvuge ku bakecuru abo mwita ngo abakecuru ngo batwaranye ngo n'abasore bakiri bato abo basore nabo baba barahuye n'ibibazo byinshi muri abo bakobwa sivyo n'amahera atuma bagenda benshi 100%. umwe wese aba afise rezo zituma ivyo n'amahera arimo ariko la mono suffit pas gaye mugabo nuco ufatira en general ngo ariko hari igihe uca ubona yuko hari uwumvirije nka histoire y'umuhungu uhebuka avuga ati ndukuri uyu yagiye kubera ko yarushe n'abakobwa yahuye n'amadeception y'abakobwa ivyo rero katubifate gutyo nuko tararonka umuntu abantu biyemera nyene baba barushanye imyaka kure na kure baza gushinga intahe ariko tuzobarondera nitwabaronka tuzobabashikiriza arabona goye ko igihe kimwe mugirwa nari mu ntashimye kuvuga yo mu gukora ije nako ndakora nagumye njukumira ariko arambwira ingene ridira ariko arambwira ingene uwo muntu yavuye mu gihugu yari arimwo aza urumva yahora mubona bataragenda mw'ico gihugu ngo ari umwana kandi ndavyibaze namaze amenye amabanga y'akazi uretse n'ivyo je ndazi n'abandi uwo mumama yabana n'agatipe k'agasore nyine kakiri gato kandi akaba afise umukobwa yangana gutega bashe umukobwa nko mu gikuriro kamugereranye nande kuko nyene munini w'igikuriro avyibushe uwo mumama yarafise umwana w'umukobwa akuze rero nkasha mbona ingene batamunze na general ibona menga biri bizarre ariko mu nyuma umuhungu nawe yikora no mu nyuma nabagenda bitahura amaze kubona kombi ubu ingene bubahana ingene bimera hagati y'ashaba abantu n'urukundo vraiment bon reka tere turangiza n'ikiganiro mwakoze cyane murakoze gose ibi bintu je rukuri birasiga ubwenge urukundo niwoye biducanga ukunyene paske oya uzonyugwa ari uko
turonse abo tubiyagisha bon peut-être Intahe kana. intahe yabo barahari turazi ko bahari no yes barahari ahubwo baze baduha iyo ntahe Abamari. ya kugira abantu benshi banyugwe Yego. ya tureke kubafata ukutari kumbure ko reka tubahe benefice du doute reka turinde ibibazo twibwira oka utwo baro yes ego kandi ugira ingufu waru cyane gose ya ndabashimiye cyane abakunzi ba Nick Drip Show mu badanye mudukurikirana mugira subscribe mugira share mugira comments nyinshi so ya link Arlene Alu na Fafa na Thailand. Thailand turabakunda cyane ciao See you. guys